kubazungu ngo igisizi imwe cyantwaye umwana igisizi imwe cyantwaye umwana kugikiriza igikiriza ndibaza ko ari kimuramba farira sinzi ko nihenze igikiriza niki mutu igikiriza ni Elize abagomba kuryosha ibiyaga rega yitwa Kanyenyeri rumba abashaka mu muratwenga none ubibaza kwangana gutyo atazi igikiriza arakizi ngakubwi wanje mu gikiriza ni ku mabere kora ko tukubarire kora ko tumukwesha mwebwe muri ko muradukurikira murashobora gufyonda kuri Sanis Club. yes mtama bakunzi ba Sanisa TV namwe se muko muradukurikira turabahaye mwiriwe CC Hit Promoter niwe mumenyesha makuru wanyu nababwiye ko turi abagaragu banyu atatu tuzabakorera kugira ngo ibintu bize bimere neza cyane kandi gusumba nuko no musi turi mu gisagara ca Gitega hagati ni muri capitale politique nkuko musanzwe mubizi ni capitale politique y'igihugu cacu c'u Burundi hari impano rero ziba zihari muba mutazi kandi ziba zikeneye kumenyekana no musi tugiye kubereka abasanzwe bavuza umuduri ni n'ayandi mainstream ndetse kandi badukorera umuti kabisa mubone ni bitari bike basanzwe bakora nuko reka tukwibutse uri kuradukurikira imbere kuraba ino video kugira ngo udusupporting gira subscribe cyangwa ugire s'abone bivanye na telefone yawe canke na machine yawe uri kurakoresha ururimi isanzwe iriko irakoresha hamanda nakwibutse ko kandi inyuma ya kino kiganiro hejeje kudukurikirana neza uze kutubwira muri commentaire ukuntu wabisanze turi hagati mu gisagara ca Gitega hari umuntu yamenyekanye cyane kandi yateramishije abantu batari bake nibaze ko musanzwe muzi aho mu makarti wanyu ariko atembera ngaha mwibarabara agenda aradukorera ibintu biriya bamwita superstar turagwaye ikaze ego Imana ishimwe ko twiriwe je nitwa Elizende w'Imana ku izina ry'ubugenegene bwanje n'ubucuraranze bwanje nitwa Kanyenyeri nkuko bavuze ati Elizende w'Imana ariko ni superstar harakantu tugirira superstar kugira ngo no wari karumviriza umuntu ari kararaba kino kiganira atari karabibona aca atera kwibuka ego murakoze Imana ntije amagara ndashoboye aha Imana ntije amagara ndashoboye inkwano zirazimvye mwiyubare kutuzimba bavyeyi mukivyara abigeme ngo inkuru ngo mukobwa korotirida ahumve nagize ndamukorako nyina wiwazana mudahara musaza wazana ubuhiri mise wiwazana iryo cumu korako tukubarire korako tumukwesha ngo bavyeyi mukivyara bigeme bavyeyi mukivyara bigeme mwiyubare ku nkwano mwiyubare ku ruvugano mwiyubare kutuzimba inkuru ngo mukobwa korotirida ahumve nagize ndamukorako nyina wiwazana mudahara musaza wazana ubuhiri mise wiwazana iryo cumu korako tukubarire korako tumukwesha ngo abahungu burya turagorwa bahungu burya turagowe itafari rirazimvye iryo bati rirazimvye igitenge kirazimvye n'imatera rirazimvye asante sana
Kumbure muriko muravyumva ko ari ibintu bimeze neza cyane turabona yuko atari wenyene asanzwe ari kumwe n'undi muntu no bakorana bakwita gute jewe akazina abavyeyi banyise nitwa Manirakiza Roger mu muziki naho kavukire banyita Tiro ry'inka musanzwe mukorana na superstar ego turakorana mufite umugwi witwa gute umugwi wacu witwa abaragwa karanga b'Igitega yes turi kumwe n'abaragwa karanga b'Igitega mwavyumvise ikintu no munsi tugiye kuvuga cyane tugiye kuganira nikijanye n'akaririmbo kabo bise ati ntimutuzimbe inkwano ziragoye wumvise ibigoye n'ibindi bavuze byicana amatafara amabuye imatera superstar usanzwe ufise umugore jewe ego ndubatse ufise n'abana bangahe umwana umwe baguciye angahe nimba atari banga baguciye angahe igihe waja kumukwa murakoze jewe Elize hajya ku mutumba wa Kanyenyeri niho nsanzwe ntuye Imana niho yampaye akazi kanje niho gasanzwe kari mugabo umwigeme nagiye kumusaba hakujya ku mutumba wa Gihehe ego baransavye inkwano zingana n'inoti zingana ngo n'ibihumbi nka 70 70 ego hari mu mwaka uyu hari mu mwaka w'ibihumbi 2008 2008 aha nuko hama nakubwiye ko turi ni babiri turiko turaganira akaririmbo mwakiyumviriye kubera iki aka karirimbo k'inkwano ko zizimvye zitugora abahungu twasanze inkwano zituma urukundo umenga ruratituka ugasanga umukobwa wamukunze umwigeme wamushimye mugabo ugasanga abavyeyi naho mugeze kubibamenyesha habaye ikibazo c'inkwano ico gituma twiyumviriye ako karirimbo musaba iki none ico dusaba abavyeyi bavyaye abigeme mwumvise mu karirimbo kacu ko ariko bivuga boraba ntibabe intambamyi z'urukundo aba ciye mu mategeko bakaborohereza baje gusaba umugeni boborohereza gute no kuvuga inkwano mwebwe ntimuyemera muri rusange umuntu biyumvikaniye n'uwundi akabura amahere yo kumukwa bakigira atakibazo botegura umunsi mukuru bakawutegurira hamwe abavyeyi bose mugabo batarinze gucirirana ngo zana maraki ngo zana amamiliyoni ngo zana inka kuko hari igihe umuntu aba akenye mugabo ari umurondeza akazotinda akaba umuntu yes nuko Elize canke superstar we kubwa uvuga ati kubera iki bahagashiho inkwano bayita gashimwe baha umuvyeyi w'umukobwa abavyeyi b'umukobwa mugabo no muhunga aba yaravyaye kandi yararetse uvuga ati kubera iki badadukwa natwe dukwa abakobwa gusa ego murakoze kuma akajambo kuri uno mwanya w'umugoroba ku by'ukuri je novuga ati agateka k'umukenyezi agateka kumwigeme n'agateka kumusore nukuri mwebwe musanzwe mudusumvya imyaka ni mukarabe ntigatituke kuko umwigeme n'umusore bamaze gukundana nta rindi tandukaniro ruremangiraniwe abasigaje guhezagira mugabo mawe ngo hajya abantu ngo bajya bakenye ngo nza gukwa ngo bifashiki ngo bajya abantu ngo batazotuganira ngo zasonga ngo batuzanire ya mivinyu ngo bifashiki ico kintu ku vy'ukuri mu mico y'ikirundi mwebwe musanzwe mudukuriye muzo murabirabaraba ntibizehabe bititura imico kama yacu dusanganye Elize wewe umwana wawe umwe uvuze ufise n'umukobwa canke n'umuhungu n'umuhungu iyo ari umukobwa hama umuhungu wanje akaza bagakundana hama inkwano nkayibura uwo mumpaye atayire jewe uje muhira iwacu ku muryango mu mico kama iwacu nkuko turabashubi wewe ukaza ugasaba ijambo ry'ukuri ni ivy'ukuri twebwe iwacu nakuze nsanga uje ugakwa bakugabira inyana y'inka abatishoboye babanyi bacu je ndabibuka
batanga ihene ritabaze rikaza rihagaze hama umuhungu agaca avuga ati je nkamushikanye yitwa Mahoro ndibaza ko nagenda yifashwe ikiziriko ndayijanye kubera nije nari umusore muri nyamuryango nari none mwumva mutabazimbye kandi muri iriya ndirimbo mwavuga ati natwe hari ibindi bituzimba imaterera zimvye amatafari kubaka biragoye muce munsaba n'inkwano nawe wumva akaririmbo kanyu Imana ishimwe inkuru y'umwana isubira inyuma sinavuze yuko inkwano zabayeho haraza akavuna musase ati muvyeyi naho wavyaye umwana ukamuheka ati burya si bisahuzi bimutwaye nkuko kera nunaza numva ngo ku bazungu ngo igisizi mwe cyantwaye umwana igisizi mwe cyantwaye umwana oya umwana avuye ngaha asabwe n'umuryango agiye mu wundi muryango natwawe n'igisizi imwe wewe hajya mu muryango iwanyu warazana ikintu cyitwa akavuna musase natwe ukadusangana akandi kavuna musase hama tukagahuriza hamwe kakitwa kamuryango kaza kubaka ubundi bumwe tutari twiteze nangora hama mutama ikibazo ni nk'iki narimbajije Elize mbega karirimbo mwakandikiye hamwe ego twagateguriye hamwe ariko arubajije ibintu bijanye n'inkwano muri aka karirimbo twarayishimitseko cyane ntitwavuze muga ko ivaho mugabo twarashizemo ati muratuzimba amahungu mureke kutuzimba umuntu aje gusaba uko ari kose akazanye igisabisho uko cyoba kingana kose ico gisabisho cebo cakira uko kiri ntibabe intambamye ngo bacirirane nkuko umenga ariko baragurisha nico twebwe twanse nico kitatunezereje no kuvuga umwe wese ayafise abayo ngayo bo yakira uko ayazanye igikuru nuko yabaciye mu irembo to baciye mu canzo sibijumpu sibiharage sitongo mama uriko muracirira umuduga bariko baragura yego sininkorofani zobutwaye kuvunagura mbega wewe urazi kuvuza umuduri yego Elize mu mpera ducishirize ibara ryaraguye mw'abantu ibara ryaraguye mw'abantu umutama kumuyaba umukecuru kumukangara barara mu kirori ntibatinye ibyago umutama kumuyaba umukecuru kumukama barara mu kabare ntibatinye igicumuro. Asante sana tumukecuru kumuyabaga mwashatse kuvuga iki Kariza ego murakoze fatira abantu bubu ntibatinye igicumuro ntibatinye icyago jewe Elize w'Imana narigeze kunywa agacupa akarengwe maze kukanywa hama sanga ndiko ndatayaya cankora ku muntu afise imyaka irikirababa na mawe bamukoze namukoze kugikiriza none byo sibisanzwe sibisanzwe kugikiriza neriza ego murakoze kwerekeriwa kugikiriza igikiriza ndibaza ko ari kimura mbafarira sinzi ko nihenze igikiriza niki mutu igikiriza niki Elize abagomba kuryosha ibiyaga rega yitwa Kanyenyeri rumba abashaka mwe muratwenga none ubibaza ko angana gutyo atazi igikiriza arakizi ngakubwi wanje mu gikiriza ni ku mabere Elize rero yari yaryohewe ucukora ku mabere ego mukoze kumakajambo ego mumaye akajambo maze kumukorako ngo mwana ngo gomba ndakwereka imvi nca ndakanguka yarapfunze igitamba nari ndamukozeko n'izo mvi naravye ko yari yifunze igitambara uko yarari ngo mwana
ngugomba ndakwereka imvi ca nsanga n'umukenyezi w'ibanga ati ngo mwana yabonye Elize nitunganya imyaka none ankozeko abakoze ga kumutubesha Elize iyo usanga ari munganya imyaka wari gucukura umuti nta muti n'umwe nari ngamije wari wiryoherewe gusa ego nari ndyohewe kubera nababwiye yuko nari nasize yoka kandi akarengwe hama akenge gatangura kujwambagira kamaze kujwambagira nsanga namukoze kugikiriza ndamukoze kambarira ati mwana ugomba ndakwereka imvi ca ndakanguka bwa bundi agomba nyereka imvi ndamukoze ko acaratinya arabona yuko tutanganya imyaka ego murakoze ndibaza aha murakoze cyane kumbure ndumva mutanga inyigisho hama umugwi wanyu ibikorwa umaze gushira hagaragara biboneka ni nk'ibi ego turamaze gukora hariho nk'indirimbo tumaze gukora iri kuri televiziyo y'u Burundi ivuga ibirato by'ingata basokuru bahora bagenda bambaye bagiye mu ntara za kure twarayihejeje turakora n'iyindi ivuga ibyo gukingira ibidukikije yitwa subiza iyo shoka mu nzu turakoze n'iyindi y'akaranga ivuga imico yaho hambere turamaze gukora indirimbo zishika 4 yego hama intumbero nyamukuru kugira ngo muje hamwe mushireho uno mugwi ni ihe mwifuza gushika kuri ihangiro kwari kugira tumenyekanishe imico kama nibi bicurarangisho bya kavukire by'abarundi yego kandi impano zacu n'indoto zacu turabona ko ziko zirafata inzira nziza kuko tumaze gushiraho uwo mugwi twarumvise abandi nyene nko mu rwego rw'igihugu twumva bagomba kugarukira ibicurarangisho kavukire haraba amahiganwa yo guhiganwa twahiganishwa ibicurarangisho nyene kavukire cha turabona yuko rero indoto zacu zo kubihabuza zoba ziko zirashika ahabona ibicurangisho kavukire uzi kuvuza vuga ati kabisa aije ndagerageza ni nkibi jewe mu bisanzwe umuduri ndagerageza ariko nibindi ndabikunda mugaha nini cyo mvuza cyane n'umuduri nabone uwo mugenzi niwe yawinyigishije Elize ubunyenyeri yacu Kanyenyeri ikiganiro cacu reka duse n'amagisozera ariko hari abantu benshi cyane bariko baradukurikira nawe urababona hari abari mu Burundi hari abari mu Rwanda hari abari muri Congo hari abari muri Zambia hari n'abari muri Amerika no muri Australia ahantu hose bashobora kumva ikirundi ariko twashaka ubatubwirire akajambo kamwe twaba takubwire kugira baduteze imbere badusupportinge ino televiziyo yacu ibandanye itera imbere hari akantu kamwe konyene gusa bagira kitwa subscribe batubwirire rero ati bakunzi ba Sanistars TV nimugire subscribe ego murakoze kuma kajambo ego nkanya kwigendera mutama Elize oya Elize ubihiza ati wowe uri kuradukurikira fyonda subscribe ivyo nyene ubisubiremwe ko nyene arishobora subscribe ego mwebwe muri ko muradukurikira murashobora gukurikirana kuri Sanistars yes aha subiramo Sanistars yeah Omeriza ati mwe muri ko muradukurikira ego mwe muri ko muradukurikira fyonda kuri subscribe mwebwe muri ko muradukurikira murashobora gufyonda kuri Sanistars yes aha mutama arashaka kutubwira bariko baradukurikira biyabonesha bafyonde kuri subscribe ego abakunzi ba Sanistars bariko baradukurikirana ariko nibaze bararaba bemeze kuri igifaransa kiragoye nimbonesha ko yitwa Sanistars ama iyo ntuze bakora ko yitwa subscribe
turabashimiye rero mwese mweko muradukurikira reka tubandanye tubabwira ko mwodufyondera kuri subscribe gutyo kugira ngo tubandanye dutera imbere kuri micro mwariko muramubona yari CC Hit Promoter ariko ndakubutse ko Demeti ariko aradufasha hariya inyuma ya kamera na gahwana